Ndabaha ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ibonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu Kirundi n'amakuru yo mwirijoro n'amakuru atandukanye yiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira guguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV imbonesha kure himwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndaguhaye ikaze rero mu makuru yo mwirijoro n'amakuru menshi cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi mu gihe umugambwe CNDD FDD ubandanya wumvikanamwo injyane ndetse n'uruntu rwasubiye kwaduka, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatikanyije kurongora igihugu cy'u Burundi basubiranye gutana mu mitwe, akavuga ko umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo bo bashaka kumutembagaza. Yabivuze ashimitse avuga ko aribo bariko baranka kushira mu ngiro imigambi y'abanyagihugu bari bajejwe. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ariko aratabaza amakungu kugira ngo arabe ko yofadikanya n'amakungu gukura izi ntwaro za bamwe mu bajejwe ibibanza bitandukanye badashaka ngo gushira mu ngiro ibyo bajeje abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye iyo uravye neza mu butegetsi bwiwe mu mugambwe CNDD FDD urabona ko nta numwe ariko arumvikana nawe, bose ubona bashaka gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibi yabigarutse ko mu gihe yaganira n'abanyagihugu akavuga ko hariho zimwe mu ndongozi zishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe amatora mu Burundi yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2027. Aya rero akaba ari ay'umukuru w'igihugu, naho ayo abashinga amateka yo akaba ari munguwo ariko azoba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 muri Ruheshi. Mu gihe rero ivyo byose biruko abakurikirira hafi ivyo rugamba ndetse na politiki yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini, aha rero ni bamwe mu bahinga bakurikiranira hafi ivyo ngaha mu karere k'ibiyaga binini mu bya politiki, baravuga ko mu gihe amatora ashobora kuzoba ngaha mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuzoba ibintu biteye ubwoba, na cane cane rero abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko bishobora kuzogenda nk'uko vyagenze mu gihe uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariwe Pierre Nkurunziza ndetse gushika ubwo yakurwaga na Perezida Evariste Ndayishimiye. Muribuka neza cyane uko ibintu vyagenze ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yagira yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri, aho rero abatavuga rumwe n'umutegetsi bw'intwaro ya Perezida y'uwari Perezida Pierre Nkurunziza bamwe bahunze abandi bakaborezwa igufwa ndetse n'abandi bakicwa. Ni ibintu rero bitumvikanywe ko cane muri ico gihe nyene uwari Perezida Pierre Nkurunziza yagombaga kuba umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri. Abanyagihugu batari bakeyi rero barahuye n'ibintu biteye ubwoba. Kuri ubu rero n'ubundi bakaba bafise ubwoba bavuga ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yazokwitoza mu kibanza cyo kurongora Burundi mu kiringo ca kabiri cyo mwaka w'ibihumbi 2027 ngo vyazoba ibintu bibi cane ku banyagihugu b'u Burundi. Bakaba rero bavuga ko bishobora kuzoba nk'ivyabaye mu gihe Perezida Pierre Nkurunziza yariko arashaka kurongora ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ivyo biruko kandi mu gihe n'ubundi intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye na cane cane umugambwe CNDD FDD utamerewe neza n'abansi bo hanze y'igihugu nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yama arabivuga, akavuga ko hoba hari abansi batandukanye bashaka gutembagaza intwaro
y'Uburundi na cane rero aharadonda gatoke n'ubundi abasize bagize uruhara muri kudeta yo mu mwaka wa 2015 y'uwari perezida ariwe Pierre Nkurunziza. Ahangaha rero akavugamo nka Niyombare Godefroid kuko ariwe ngo yoba yari yagize uruhara muri kudeta yakorewe perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Aba bose rero barahangayikishije intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye. Sibo bonyene rero kuko ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara nawo urahangayikishije intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye, aho rero avuga ko ngo ari abansi b'u Burundi na cane ko wama ugaba ibitero mu bice bitandukanye ngaha mu Burundi ugahungabanya umutekano mu banyagihugu ndetse n'abasirikare b'u Burundi bose bamwe bakasiga ubuzima. Ni ibintu rero uravye bimaze igihe kinini bitavugwa ko rumwe n'abatavuganwe n'ubutegetsi bw'intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko barambiwe kubona bari hanze y'igihugu ngo kuko bashaka gutahuka bagashika mu gihugu cabo c'u Burundi gaho kwama bitwa impunzi. Kuri ubu rero perezida Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere agaragaje bamwe mu bihangange bashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Akavuga ko rero perezida Evariste Ndayishimiye nyene akavuga ko Godefroid Niyombare ngo yoba ari muri bamwe bashaka gutembagaza intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye. Iri joro rero rishobora kuba rigiye kuba ku ntwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye kuko Godefroid Niyombare ndetse n'umugwi kuri ubu ngo yoba yinjiranye umugwi ndetse hoba hari n'undi mu generali afadikanyije na Godefroid Niyombare ngo boba bagiye gutembagaza intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Makuru n'ubundi twacikirijwe n'imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV, tugiye kubandandiriza ko yariko aravugwa ngaha mu Burundi. Umurundikazi Anosiata Sendazirasa akaba ari n'umuserukizi w'igihugu c'u Burundi avize icicaro iberire mu Budage aheruka gushikiriza impapuro zimugena mu mabanga yo guserukira igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Suwede. Izo mpapuro akaba yarazishikirije kuwa gatatu ndamukiza 2025 umwami w'ingoma ya Suwede Karl wa 16 Gustave nk'uko n'ubundi amakuru duhabwa n'amasoko yacu abidushikiriza. Tubibutse ko Anosiata Sendazirasa ari imvukira y'intara ya Ngozi, akaba yagiye arazezwa amabanga menshi kandi ahambaye inyuma yo kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza igice ca mbere mu gisata c'ivya kahise muri kaminuza y'u Burundi, hamwe ndetse n'urupapuro rw'umutsindo rwa kabiri igice ca kabiri mu gisata c'ivy'imibano muri kaminuza Katolika y'i Louvain. Anosiata Sendazirasa amwe mu babanga yagiye arazezwa ni nko kuba yarabaye umushikiranganje w'abakozi n'akazi, inyuma yaho kandi yarabaye icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu imbere yuko agenwa mu kuba umuserukizi ntayegayezwa w'u Burundi mu makungu muri kuwa 20 Munyonyo 2023. Kuva ico gihe akaba rero yararungitswe guserukira u Burundi mu bihugu 12 hamwe ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu 4. Ibyo bihugu ahanini vya Buraya bikaba abirimwo Ubudagi, Autriche, Suwede, Vatikano ndetse n'ibindi bitandukanye. Anosiata Sendazirasa akaba kandi afise icicaro ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubudage i Berlin. Tunyarukire n'ubundi mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi mu ntara ya Gitega. Imivyaro irenga 500 y'igiti ca Jacaranda mimosifilia niyo ngo imaze guterwa mu gisagara ca Gitega mu ntumbero yo gushariza igisagara ca Gitega. Hatungimana Jean Marie aserukira ikigo OBP mu ntara ya Gitega amenyesha ko ico giti ngo ari igiti kera catewe ngo ku ntwaro ya cami, ngo ni igiti kandi gikura cane ngo kandi ngo kikaba ngo kirabereye ijisho.
akaba rero ariko arasaba ko iyo mivyaro ngo yokurikiranwa neza ngo kugira ikure neza nk'uko abandanya abishikiriza. N'amakuru rero mwashikirizwaga ntimunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV tuyasozereye ngaha.